your daily needs. Ivyo mugenda mukena ku munsi ndababariye ntimukavyiganyire. Twakire uguhumurizwa kuvuye ku Mana. Haleluya. Imana yirura imibabaro yose. Haleluya. Imana yirura imibabaro yose. Bibutse mu bihumbi 2000 abatashonje murantunga. Ubwo nibutse mu bihumbi 2000 kwa mama wanje bateka imikubi utomba yukayironga. Ariko ndisire ko uyu munsi atariyo yarariye. Kandi nanje siyo narariye. Nta nuko vyavuye mu gukora amanyanga. Vyavuye ku Mana yaciye inzira. Imana ikomerwa amashimeshi. Iyo Mana Bibiliya tubwira ngo dutege amatwi twumvirize ico Mpwemu yaravuga. Uyu mwana yaturongoye ahereye agitangura aguma avuga ku bantu bashonje. Aguma bisubiramwo. Umutima wanje wabanza amatwi kugira numva ico Mpwemu yarabwira ishengero. Hanyuma kandi umutima wanje wibukijwe ko hari Imana igabura nkuko ariko arabivuga. Kandi jewe nariza amosozi niyumvire ko bari umuntu yaraye ubusa atari kubera yashaka kwisonzera. Mugabo kubera ko ashonje. Nubo ndavyumvire numva nocandira sindabishaka ko bikubaho. Kandi nambaje bimbabaza harakanta Imana. Untabari uze twinjire mu mukogote w'ukugororoka. Urabe ingene Imana itunga abagororoka. Biranashoboka ku munsi wagororotse cyangwa inzira waciyemo mu bugororotsi ariyo iguhaye kuba kano kanya bikugoye. Muntunge barongorwa na Mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Namba nkoreshejwe n'ibigumbagumba murantunga. Birasabe wo twubakanye ashike hano.